itariki zitatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2025 umunsi udasanzwe ku bantu bari mu ishengero rya Pentecote, cane abantu bari bababajwe cane n'imiyaga yari kwirahungabanya ishengero rya Pentecote. Kuri rino genekerezo rero niho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomine Maritino yashira mu ngiro itegeko yahawe n'umukuru w'igihugu ryo gufuta canke guhagarika prise d'acte ya CPB. Ivyo nivyo sa kuganirako muri kino cigwa, ariko imbere yuko tukiganirako mu nkundire mbanze ncishemwo kano karirimbo ka korale Nyakarambo mu gace gatoya twacishijemwo mu vyigwa biheruka. Abatari bake bari bambwiye yuko reka tubanze tugasabikanye tukinovore wampaye inka, kuko n'umunezero kandi ni n'intambwe idasanzwe. Hariho ikidenge mu Giheburayo citwa Betesida, cari gifise amabaraza atanu. I Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama, hariho ikidenge mu Giheburayo citwa Betesida, cari gifise amabaraza atanu. Murayo amabaraza atanu hariyo abarwayi benshi cane bari barorereye ko bazazikuruka. Ibimuga n'abacunga indwara kukidegeri kuzikurura amazi, uwitangiye gutambukiramo agakira ingwara yiwe. Rimwe na rimwe marayika yaramanuka kukidegeri kuzikurura amazi, uwitangiye gutambukiramo agakira ingwara yiwe. Igorogota inya iranga babambwe umukiza
ubugingo nuze kwa Yesu akugirira neza nuze kwa Yesu umwami w'ibyiza nuze kwa Yesu akukiza nuze kwa Yesu ubugingo nuze kwa Yesu akugirira neza nuze kwa Yesu umwami w'ibyiza nuze kwa Yesu akukiza nuze kwa Yesu ubugingo nuze kwa Yesu akugirira neza nuze kwa Yesu umwami w'ibyiza amen amen. Akaririmbo karimwo amavuta. Nuko rero reka tuduge kwijambo. Nkuko tugize iminsi dusabikanya kuvyerekeye ishengero rya Pentecote, uno munsi habaye intambwe idasanzwe, habaye inyishu y'amasengesho ku bakristo bo mu ishengero rya Pentecote, bamwe bamwe bahora ku mavi basengera iki kibazo, kuko cari kibazo gihungabanije ishengero cane. Uno munsi rero nkuko nza nabivuze mu ntangamarara, niho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere ry'amakomine yafata ingingo yo guhagarika Prisdact ya Sepebu. Akaba yabikoze rero nkuko yabisabwe n'umukuru w'igihugu mu rwandiko yaheruka kumurungikira. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere ry'amakomine, itariki ni 3 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025, à monsieur le secrétaire général et représentant légal de la communauté des églises Pentecôte du Burundi à Bujumbura. Objet: annulation de la prise d'acte. Imvo: guhagarika Prisdact ya Sepebu. Sinumva ingene no bivuga mu Kirundi, ariko reka dufate yuko ari ukwemeza ivyemejwe. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati aremeza ivyemejwe mu nama y'ishirahamwe canke y'ishengero. Aha rero ivyari vyemejwe muri Sepebu, mu nama ya Sepebu, voilà, umushikiranganje yari yavyemeje, voilà. Ariko rero mu biro vy'umukuru w'igihugu baravuga bati iyi Prisdact ya Sepebu nukuyihagarika, nukuyanira, kuko idakwije canke idakurikije amategeko. Reka nsubire ndabibutse ingene mu biro vy'umukuru w'igihugu babwiye umushikiranganje kugira ngo muce mubona inyishu umushikiranganje yatanze neza na neza. Bati hamaze kuba umwihwezo kuri iyo rukuru yabo, vyaragaragaye ko ingingo mwafashe y'ukwanira canke y'ugufuta uburenganzira bwabo mwisunze yuko hariho ingingo zimwe zimwe batakurikije, ingingo za Sepebu bazivuzemwo ngaha. Bati ingingo Sepebu ivuga yuko zidakurikiza amategeko. Bati stati za Sepebu bwayo zo mu 2023 ntizikurikije amategeko, ntizijanye n'itegeko rigenga ryo mu 2022. Bati kandi nizo stati za Sepebu ntizijanye n'itegeko rya leta mu ngingo yaryo ya 71. Umviriza agace kagira gatatu. En considérant le statut de la Sepebu de 2023, cette dernière, en tant qu'une association sans but lucratif, s'est accordée la qualité d'une confession religieuse
sans le consentement de tous les membres de la communauté, ce qui constitue le nœud de la mésentente entre les différentes églises de Pentecôte. Point. Aka rero mukumvirize karakomeye cyane. Inyishu yavuye ku mukuru w'igihugu iri muri aka. Bati dufatiye rero kuri sitati za sepebu zo mu mwaka w'ibihumbi 2023, bati dusanga sepebu nk'ishirahamwe ridaharanira inyungu. Iyo association canke iryo shirahamwe sepebu ryigize canke ryihinduye nk'ishengero, kandi abasanzwe bahurikiye muri sepebu canke bahurikiye mu iryo shirahamwe nyene batavyumvikanye ko, aho akaba ariho havuye ipfundo, reka mvuge inyanduruko y'ukutumvikana hagati y'amashengero ya Pentecote. Aka rero nizera yuko mukumvise inyanduruko y'ukutumvikana mu mashengero ya Pentecote yavuye he? Yavuye ngaha nyene. Mwumvirize rero itegeko baciye baha umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Par la présente, Son Excellence Monsieur le Président de la République vous instruit d'annuler votre décision numéro 530/256/CAB/2025 portant annulation de la prise d'acte numéro 530/4154/CAB/2024 du 17 juin 2024. Bati kubw'ivyo vyose rero nyakubahwa mushikiranganje, umukuru w'igihugu aguhaye itegeko ry'ukwanira, ry'ugufuta ingingo mwaheruka gufata y'ukwaka uburenganzira bwo kwigenga ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Ibiharuro biragoye ntavyo nokwirirwa ndasubiramwo, ariko ibikuru nibi ndababwiye. Tivyahereye aho, mwumviriza kandi kantu yongeyeko. Il vous est également instruit d'annuler la prise d'acte des statuts de la CPBU et de juger la conformité de cette association avec la loi numéro 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Point. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, la silence de ma considération distingue. Le chef de cabinet civil du président de la République, Aloys Sindayihebura, ashirako umukono, aterako ikidodo ngo pwa. Akantu kubwanyuma rero ati sivyo gusa, nyene cubahira umukuru w'igihugu agira ati camwanira na prise d'acte des statuts ya CPBU, naho ndogeza ngaha ibindi mwaravyumvise. Iri kete ryasohotse uno munsi rero rivuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Umushikiranganje yashize mu ngiro ivyo yasabwe n'umukuru w'igihugu. Aragira ati munyamabanga mukuru wa CPBU ukayiserukira n'imbere y'amategeko. Référence faite à la correspondance numéro 100/CAB/076/2025 nous adressé en date du 26 mars 2025 par le chef du cabinet civil du président de la République relative au recours contre notre décision numéro 530/256/CAB/2025 portant annulation de la prise d'acte numéro 530/4125/CAB/2024 du 17 juin 2024 soumis à son Excellence Monsieur le Président de la République par le représentant légal de l'Église Pentecôte de Kiremba, nous avons l'honneur
de vous informer que la prise d'acte des statuts de la CPBU vous accordée par notre correspondance du 13 septembre 2023 est annulée. Ati twisunze ikete twarungikiwe n'umukuru w'igihugu ryadusaba guhagarika ingingo twari twafashe yo guhagarika prise d'acte inimero 530 agakoni 4225 CAB koni 2024. Ati rero userukira imbere y'amategeko ishengero rya Pentecote y'Ikiremba amaze kwitwara ku mukuru w'igihugu twaciye turonka ikete ridusaba guhagarika ingingo twari twafashe. Ati twisunze iryo tegeko rero twahawe n'umukuru w'igihugu turi n'iteka ryo kubamenyesha ko prise d'acte des statuts za CPBU zitariki 13 z'ukwezi kw'icenda mu 2023 ihagaritswe. Voilà, nuko rero mu ncamake murumvise ingene bipanze, bimwe vyari vyakozwe hatabayeho ukumvikana, bimwe abanyakiremba banka gusinyako. Ivyo nivyo umushikiranganji yahagaritse kugira ngo basubire ku rutonde rujanye n'amategeko asanzwe ariho kino gihe, amategeko ya leta. Iyi rero novuga yuko ari intambwe idasanzwe kw'ishengero rya Pentecote, kuko aya mategeko ya CPBU nyene niyo yariko aratera icuka kibi. Ubu rero intambwe yo gusubiza hamwe, intambwe yo kugaruka hamwe, intambwe yo kugaruka kuri bimwe vya kera byahora bibahuza irashoboka. Nama mvuga nti ukuri ni kumwe gusa, kandi ukuri ntikuja mu bwinshi, mugabo birasaba umwanya, birasaba kwihangana. Ndazi yuko hari abatari bake bakomeretse imitima, voilà, barararazwa, voilà, baramaramazwa, voilà, baravugwa uku canke kuriya, ariko Imana n'inyuma ya zero irakora. Ariko mw'ivyo bihe biba bitameze neza, ugize ukwizera, Imana irakugirira neza ikagusubiza umunezero. Narihebuye iyo nizera ko nzobonera ukugira neza Imana mw'isi y'abakiriho. Narihebuye iyo nizera ko nzobonera ukugira neza Imana mw'isi y'abakiriho. Abantu bo muri Jekatere hariya, Mana yanje, Mana bari bihebuye bati none ga Mana yanje ibi bintu nibiki? Voilà, prise d'acte ngiyi barayaniye, none aho ibi bintu bimeze gute? Ibihe nk'ibi rero vy'umwijima birabaho mpaye inka. Mwe na rimwe muri iyi si yacu duhura n'ibitubabaza. Reka tuvugishe ukuri, aha abantu bo muri Jekatere ntimwari mwarababaye, ntimwari mwarasisiye mwebwe ngaho. Enda biretse ntimumbagire ibisiga. Ariko kuko dufise ijambo tukaremesherezwa muri ryo, rimwe na rimwe muri iyi si yacu duhura n'ibiduca intege. Ariko kuko dufise ijambo tukaremesherezwa muri ryo. Narihebuye iyo nizera ko nzobonera ukugira neza Imana mw'isi y'abakiriho. Narihebuye
neza Imana mw'isi y'abakiri uhoraho niwe muco wanje Akiza kanje zotinya nde Niwe gihome g'igihugu ubugingo bwanje indazoncika uhoraho niwe muco wanje Akiza kanje zotinya nde Niwe gihome g'igihugu ubugingo bwanje indazoncika icyo nsaba uhoraho ni kimwe Nico nzohora icyo nzohora nitwararika Kuba mu ngoro kuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose jewe Ico nsaba icyo nsaba uhoraho ni kimwe Nico nzohora nzohora nitwararika Kuba mu ngoro kuba mu ngoro y'uhoraho Imisi yose jewe reka dushimire umukuru w'igihugu rero wewe atashoboye guhengama kugira ngo ace urwangondagonde voilà akerekana aho kuri dushimire n'umushikiranganji yashize mu ngiro ivyo yasabwe n'umukuru w'igihugu reka kandi dushimire nayo amashengero yo muri G4 voilà kubona barihanganye kuko ntivyari vyoroshe haciye amajambo menshi haciye igihuhusi cinshi barakoze kwihanganira iyo miyaga kuko turazi yuko ari naho harabama bashiranako n'ingumu mugabo ivyo ntivyigeze biba ariko kandi reka dushimire nabo muri J11 amashengero yo muri J11 ndazi ko hariho ababishigwamwo mugabo ntibatahure neza iyo bija kuko bumva nabo nyene yuko ivyo bariko barajamwo ataho biriko birabatwara dusabe kandi n'abarongozi bataye umurongo basubire ku murongo intama bazisubize ku murongo ibintu bisubire bigende neza nka kera umunyamabanga mukuru wa sepebu nawe tumusabe guca bugufi kuko baramweretse yuko ivyo yakoze yaciye kubiri n'amategeko ivyo yakoze vyatumye ishengero rita urutonde tumusabe rero ko yoca bugufi ntaterigere mu kwanka ingingo yafashwe kuko niyo yayanka nawe nyene azoba ariko arikwegera nakare baca umugani mu kirundi ngo iyo umushibuka ushibutse nyenewo abona ashira amazinda rero nizere ko umukuru wa sepebu ashize amazinda nuko mwese turabashimiye ibi tuzobandanya tubikurikiranira hafi kugira ngo mumenye ukuri kw'ingene biriko biragenda iyi rero yari intambwe ya kabiri reka turindire iya gatatu nayo mbega mwebwe intambwe ya gatatu mwiteze yoba ari iyahe murashobora kubivuga muri commentaire mwebwe mutaragira subscribe ku ishure ry'abarundi bose ni mubikore mufyonde kuri like mufyonde no kuri kakazogera kugira ngo icigwa cose dutanze ku ishure ry'abarundi bose ntikizokwigere kibasimba n'umunsi wa rimwe reka twibandanirize rwa rugendo rwacu rero maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze umara umunsi umwe ingoro y'umwami Imana iruta iyindi misi ibera mu bijandija
ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.